nimuhorane umukama ibyo dusoma mu Nyiranda uko yanditse Luka. Umunsi umwe Yezu yariko arasenga, ahejeje umwe mu bigishwa biwe aramubaza ati, Mukama, twigishe gusenga nk'uko Yohani Batista yavyigishije abigishwa biwe. Yezu arababarira ati, nimwasenga muravuga muti, dawe, izina ryawe ririnahazwe, ubwami bwawe nibuze. Umunsi wose uduhe ivyo kurya vyawo, uturekurire ibicumuro vyacu nk'uko natwe tubirekurira abadufitiye umwenda bose, kandi ntutureke ngo dutsindwe n'inyosha mbi. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Yezu Kristo. Abigishwa bamaze kubona Yezu ingene yigenza, ingene yaduga ku musozi kuvugana na se, nabo barifuje ko umukama yobigisha gusenga. Ugusenga ni ikiganiro, ugusenga ni ikiyago tugiraniranira n'Imana. Muri uko kuyaga umukama aratwimenyesha, hama natwe tukamumenya, hama tukamumenyesha abandi. Igisabisho c'ico kiganiro tugirana n'Imana iminsi yose ni gituma turi nahazi iyo Mana mu buzima bwacu, hama ubwami bwayo bugakwira muri twebwe, ngo bikunde dushobore kubana neza na bene wacu, kuko umukama muri uko kuganira nawe tutaba tubikwiye, ariko ni kubw'imbabazi ziwe aca bugufi akaza akatuyagira, akatwimenyesha, natwe tukamumenya, hama tukamumenyesha abandi. Duhishije kuko diyoseze yacu yaradutumiye muri uno mwaka guhoza ko mu gusenga, duhereye mu ngo no mu mibano yacu. Dusabe rero umukama w'abavukanyi atwigishe ugusenga nyako. Ugusenga nyako bavukanyi ni ukumenya Imana, tumaze kumenya Imana tukayimenyesha bene wacu. Yonasi yarazi Imana, ariko ntiyarayizi neza. Yarazi ko ari Imana igira imbabazi, Imana munyekigongwe, ariko hageze ku bansi bayo, hageze ku bansi biwe, agashabura ko Imana tubagirira imbabazi. Ntiyabikwiza mu mutwe wiwe ko Imana yogirira imbabazi aba bantu b'Ininiva. Kuri we nabo gupfa, kuri we nabo guhona. Umukama yamubwiye ati, genda bigishe Niniva, uyibwire ko itegerezwa guhinduka, kuko amahano ari menshi kuri bo igihe bidabotohinduka. Iri yamubwiye ko ico gisagara ko yatubibwira yategereza kugira kukijabuka nko mu minsi 3, ariko we uko atashaka ko bahinduka yagiciyemo umunsi umwe gusa ati hinduka. Hama aca yigira hejuru, yirindira ko araba ingene umukama atikiza abansi biwe. Naha rero umukama yerekanye imbabazi ziwe akugirira igihugu ca Niniva imbabazi. Yonasi bimutumye yumva ko akwiye gupfa, akumva ko ubuzima bwiwe bwohagarara, kuko iyo Mana ntashobora kuyitahura. Arayitahura igihe we yacumuye ikamugirira imbabazi, canke ikagirira imbabazi abakunda. Arumva ko ari Imana y'imbabazi kandi Imana y'urukundo, ariko hageze abansi, Imana itanze imbabazi, aca yumva ko atari Imana mu buzima bwiwe. Igisabisho rero bavukanye nyaco
nico gisabisho kitubohora ubwa mbere kikabohora na bene wacu. Nico gisabisho gidutuma novuga ni ivyiyumviro vyacu, ugushaka kwacu, inyifato yacu ihinduka. Kamere mare yacu y'umubiri ituma twifuza inabi igakira. Kamere mere novuga ntitwakire muri Yezu Kristo y'urukundo n'imbabazi igatuma ikura muri twebwe. Igihe cyose bavukanye dupfukamye ngo tuyage n'iyo Mana, igihe cyose duciye bugufi ngo iyo Mana itwimenyeshe, turayimenya hama tukayimenyesha bene wacu n'abatwanga bose, tukababwira inkuru nziza, kuko tuba dushaka ko nabo nyene urwo rukiza rubasanga. Kugira ngo rero bavukanye igisabisho cacu kibe cakuri kandi kigire ishimikiro kandi gitange ivyamwa mu buzima bwacu, nuko kibohora bene wacu hama kikongera kikatubohora. Kanatsinda Pawulo niwabwira abakristo ariko arabandikira ati, nimwavuga ko mukunda Imana ntaco vyoba bimaze mwanka mwene wanyu mubona. Igisabisho cacu rero duherereza Imana bavukanye, tucihereza twebwe twenyene ngo kigirire akamaro twebwe twenyene, ntaco kiba kimaze, eka ntaco gitanga mu buzima bwacu, kuko kitaba kibohora bene wacu. Ingabirano Mukama yaduhaye zose yaziduhaye ku bwa bene wacu bwa mbere. Ingabirano zose dufise bavukanye Umukama turonse imisi yose, ubwa mbere si ku bwa twebwe nyene ubwa mbere, ariko ubwa mbere ni kwa bwa bene wacu, ngo bashobore kwakira ubwo bwiza bw'Imana, iyo Mana bayimenye, hama natwe ivyiza vy'Imana bidusage. Igihe dufata ingabirano twaronse bavukanye ngo zikitugirira akamaro twebwe twenyene, ntaco bituronsa, ntaco dushikako, ariko igihe dukoresha izo ngabirano Mukama yaduhaye mu kubohora bene wacu, niho mu nyuma bigaruka kuri twebwe, hama tukamenya Imana, kuko iyo Mana tuba twayimenyesheje abandi. Turi mu kwezi kwa Bikira Mariya, aho mw'irozari canke mw'ishapure mu vyibukiro duhereza tumenya Yezu wariho mu buzima bwacu, kuko tuzirikana dukoresheje ivyibukiro umugambi w'Imana mu buzima bwacu, tukamenya ingene Imana ica bugufi ikaza kuturondera, ikatwimenyesha, hama ikemera ikabambwa, hama ikazuka, kuko itwereka ko ubuzima bwacu budaherera ngaha kw'isi, ariko turindiriye ubuzima bw'imyaka yose. Twisabire rero bavukanye dukoresheje iyi zaburi y'uno munsi itwereka guca bugufi, ngo dusabe ikigongo Imana, kuko Imana iturekurira itaduharuriye, bituma natwe ko twekurira bene wacu ubwiza bw'Imana busage muri twebwe. Twisabire muri no kanyiranda y'imisa, Umukama abandanye twigisha gusenga, tubohore bene wacu, tubifurize neza, tubagirire neza, niho iyo Mana abazotubona bose bazobona ko twayimenye, nabo bahinduke mu buzima bwabo.